Reka subire ndabaramutse kandi ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku isheni ya Nyimwe Rudende Isange TV. Isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muyerereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku isheni ya Nyimwe Rudende Isange TV. Isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu y'akanya, akabura amakuru cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyahera mu gisagara ca Bujumbura aho umutekano wasubiriye guhungabana. Abanyagihugu basubire kwihereza amabarabara bari mu myerekano biyamiriza ibijanye n'ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nyuma yaho ngo bamaze kubona ko adashoboye kuzorongora u Burundi bivanye nuko abanyagihugu kuva yagashika ku butegetsi ataco arabamarira, ahubwo ibibazo bandanya akwiyongera. Ibi ngibi rero abanyagihugu babikoze nyuma yuko ikiza ca korera casubiye kwaduka mu gisagara ca Bujumbura, bakavuga ko rero nk'indongozi nkuru yakagombye gutunganiriza abanyagihugu ataco iriko irakora, ngo bityo rero ntabwo bashobora kuzomwemerera kwitoza mu kibanza ca kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Ibi rero ibara ryasubire kugwa mu gisagara ca Bujumbura, abapolisi bariko baragwana n'abanyagihugu. Abanyagihugu bihereje amabarabara bariko bariyamiriza ivy'ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aya makuru kandi mukanya kuri bw'idonido turagaruka atuyabashikiriza, kandi mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira kuri ko biravugwa mu gipolisi aho General Major de Police Joseph Ninteretse umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi yahaye impapuro z'umutsindo intwazangabo zisezereye inyigisho zo kurongora ibirindiro by'abapolisi ibizwe nka poste de police. Nayo mukanya turagaruka ko uburyo bw'idonido. Naho mu yandi makuru nuko akanyamuneza mu kwakira abakenyi bashasha mu mugwi serukira mu gihugu kuri ubu ngubu byari ribiko birakogwa. Ivyo navyo mukanya turagaruka kuri bw'idonido tubandanye tubibashikiriza. Naho mu yandi makuru kandi nuko Ingozi hariko Ingozi hariko harashirwa ku gihe integuro y'igihugu yo gukingira amagara y'abantu ibizwi nka pansa. Mukanya kuri bw'idonido turagaruka amakuru yacu tubandanye tuyabashikiriza. Reka mbibutse mu fyondi swifure partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana makuru n'ibiganiro n'ubundi tuba turiko tubashikiriza ku buryo bw'idonido. Amakuru yacu rero reka tuyatangurire kuri bw'idonido mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu basubire kwihereza amabarabara bari mu myerekano biyamiriza ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nimuje kandi Perezida Ndayishimiye arimo araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azokwitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Kandi abanyagihugu bo bidoga bavuga ko kuva Evariste Ndayishimiye yagashika ku butegetsi uretse kunyonora amatungo y'igihugu, kubareza igufuka abanyagihugu, kugandagura ndetse no kunyuruza abanyagihugu atakindi intwaro yiwe iriko irakora ngaha mu Burundi. Kuri ubu rero abanyagihugu bakaba bashimitse biyamiriza ibijanye n'ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ntayindi mvo n'imvano nuko kuri ubu ngubu igisagara ca Bujumbura kirimo kirumvikanamwo umutekano mukeyi ndetse n'ikiza ca korera cagosubiriye kugaruka ku murindi munini mu ntara ya Bujumbura, aho rero abantu 6 baramaze gupfa, aho Aloyizi Ndayikengurukiye uramatari w'iyo ntara ya Bujumbura yabandanije abishikiriza. Ibi byose rero biriko birashabuza cyane abanyagihugu, bakavuga ko umukuru w'igihugu mu ngendo yama yafashe za buri munsi zo kwerekeza irya nino kw'isi ngo ayo mahera yakagombye gufasha abanyagihugu ndetse akanakinga n'ivyo biza bibandanya gushikira abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi ibibazo byatanguye kuba byinshi mu banyagihugu Burundi. Igitoro cabandanije gukena, amahera mva makungu arabura, inzara ndetse n'ubukene budahera bw'amafaranga mva makungu bubangamiye abanyagihugu b'u Burundi. Kuri ubu rero ibivanye n'ico kiza ca korera casuye kwaduka mu gisagara ca Bujumbura, kuri ubu ngubu rero abanyagihugu basubiye mu mabarabara batanguye kwiyamiriza ibijanye n'ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste
Ndayishimiye. Mu nama rero umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawuntuye yagirishije indongozi hamwe neze n'abagwizatunga bakorera mu burimyi kuri uyu wa gatandatu gitugutu y'umwaka. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi Ndayikengurukiye yibukije abari ngaho ko ngo bomera amagabo bagatuza ikiza cakorera kuko ngo cagarutse ku murindi udasanzwe. Mu nama kandi ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura bwagiranye n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu wa gatandatu igenekerezo rya 4 gitugutu y'umwaka ngo ibiharuro by'abanduye ico kiza byari bigeze ku rugero rwo hejuru na cane ngo rutaheruka gushikwako kuva mu mwaka wa 2020. Ngo ico kiza kandi kibonekeza mu makomine yose agize intara ya Bujumbura ariko cane muyegereye igisagara ca Bujumbura. Abantu rero batandatu bakaba ari bo bamaze kwasega ubuzima cyangwa se bamaze guhitanwa n'ico kiza. Impamvu nyamukuru basanze ari itera ico kiza ngo ni ubukene bw'ubutuzu twasurwumwe nko mu karere ka Buterere ngo ingo 40 kungo 1700 ntizigira utuzu twasurwumwe. Bamwe ngo usanga bituma mu bumwanya. Ingingo zigihe ca COVID-19 zoba zigiye kugaruka mu Burundi. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi ati nk'uko ubushikiranganje bw'indero bwabitumenyesheje igihe ca COVID-19 ingwara z'isuku rike nka kolera ndetse zari zasezerewe. Ngo nico gituma rero no muri iki gihe ingingo zari zarafashwe ico gihe ari nazo zoba zigiye gushirwa mu ngiro. Zimwe muri izo hakaba harimo muri zo nk'uko urongoye uwo murongozi yaciye abishikiriza, hakaba harimo kutaramukanya abantu bahana amaboko, itegeko ryo gukaraba mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Ibyo rero bikaba byashikirijwe n'uwo murongozi nyene urongoye intara ya Bujumbura Aloyizi nk'uko yabishikirije. Naho General Major de Police Joseph Ninteretse umugenduzi mukuru w'ipolisi c'u Burundi yahaye impapuro z'umutsindo intwazangabo zasozereye inyigisho zo kurongora ibirindiro vya polisi ibizwi nka poste de police. Alejo hashize mu kigo cy'igipolisi ca Enapo izo ntwazangabo zaronkejwe izo mpapuro ziri mu migwi igira 4 w'ishure kaminuza ry'igipolisi. Uwo mugwi kandi wari wasozereye ivyigwa muri iryo shure wongera kandi ushikiriza indahiro icesi umukuru w'igihugu kuwa 15 Ntwarante 2024. Umwaka umwe inyuma izo ntwazangabo zigiye kuramutswa ibirindiro by'abapolisi ahari aho ngo barindiriwe n'amabanga atari make arimwo kugenzura ingabo bajejwe gutunganya ibikorwa nk'amarondo ubutabazi ndetse no kuzana urutonde mu kibano, kwakira kandi ibirego by'abene gihugu ndetse no guhagararira amategeko. Ibyo kandi biruko mu gihe kandi ikirindiro c'abapolisi gikorana kenshi bya hafi n'abajejwe intwaro kuva hasi kikaba kandi ikiraro hagati ya leta ndetse n'abene gihugu. No mu yandi makuru kandi akanyamuneza mu kwakira abakenyi bashasha mu mugwi serukira gihugu. Ku munsi w'ejo hahise umugenzo wo kwakira abakenyi bashasha mu mugwi serukira gihugu warabaye nk'uko bisanzwe bikorwa. Lydia Nsekera umushikiranganje yajejwe inkino n'imico kama yarateye intege abakinyi b'intamba imbere yo gutana mu mitwe na Kenya. Mu mateka y'umupira w'amaguru abarundi ntabwo bemera gutsindirwa muhira ngo bopfuma banganya. Ejo rero ngo baze ngo bereke Kenya ko bari intamba z'ukuri. Muyenge Alexander harongoye FFB nawe nyene yarateye intege umugwi serukira gihugu. Abarundi biteze itsinzi biciye kuri mwebwe, bari banyotewe kubona intamba zikina muri stade Intwari
mukore ibishoboka byose bazotahe baryohewe bagarukane umwizero ku mupira w'amaguru wo mu Burundi. Naho kandi mu yandi makuru hariko harashirwa ku gihe integuro y'igihugu yo gukingira amagara y'abantu PANSE. Kuva kuwa gatandatu gushika kuwa 10 gitugutu y'umwaka mu gisagara ca Ngozi abahinga bavuye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, abajejwe umutekano, abo mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi ndetse n'ubworozi n'abandi bo mu bisata byo gukingira abanyagihugu bariko baraca irya nino uko boshira ku gihe integuro y'ibikorwa bijanye no gukingira abanyagihugu, ibizwi nka actualisation du plan d'action nationale de sécurité sanitaire. Muganga Issa Diallo asanzwe ari intumwa y'umuserukizi y'userukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS yamenyesheje ko mu Burundi ndetse no mu karere hari ibiza nka monkeypox, kolera ndetse n'ibindi biza bisaba gutabara n'ingoga, ari naco ngo gituma abo bahinga ngo bahamagarirwa guterera bimwe mu biboneka kugira ngo haboneke ubuhinga bubanguka ngo kandi buri ku mwanya bwo gutabara abashikiwe n'ivyo biza. Muganga Julien Kamyo yaserukiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu akaba ashima ubufasha bw'amashirahamwe nka OMS mu bikorwa bitandukanye byo guserukira ku banyagihugu bahuye n'ibiza. Ivyo rero akaba yabishikirije ubwo bari muri ivyo bikorwa nyene byo kuganira ukungene ivyo byose byoshirwa mu ngiro. Nimuje kandi mu Burundi hariko rumvikana ikiza ca kolera, aho rero kimaze guhitana abantu bashika kuri 6. Abangabo kandi bakaba arabo mu gisagara ca Bujumbura. Kubu ngubu intara ya Bujumbura niyo ntara eriko irumvikanamwo ikiza gikomeye cane ca kolera, kikaba rero yuhungabanyije ubuzima bw'abanyagihugu. Kuri ubu ngubu kandi ingingo zikaba zafashwe aho ngaho umuburamatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi yashize ko ingingo ngo ntizamye sikoreshwa mu gihe ca COVID-19. Bakaba rero babwabisha abanyagihugu ko bagomba kwitwararika ndetse no kugira isuku aho bari hose, haba bari mu ngo, haba ndetse aho bari hose ku mubiri ndetse no kuvyambarwa, ngo ibyo bikaba ari bimwe mu bizotuma ico kiza ca kolera kibandanya kigabanyuka. No mu gihe kandi muri ubu ngubu abanyagihugu bo bafise ubwoba ntangere bavuga ko ico kiza ngo batagishakiye ngo kititaweho cyane cyangwa se batakigwanyije hakiri gare ngo abanyagihugu ubuzima bwabo bushobora kujya mu kaga. Bagasaba rero abajejwe igisata c'amagara y'abantu ngo kubanguka bagatabara na cyane cyane ko ico kiza kibangamiye abanyagihugu. Ni mu gihe kandi abanyagihugu ubo ngo kuri ubu ngubu bafise ubwoba ntangere ko gishobora kwaduka nkuko nubundi cyamaze gushika muri makomine yose agize intara ya Bujumbura. Nimuje kandi mu Burundi humvikanamo ingo nyinshi zitandukanye zitagira utuzu twa surwumwe. Iyi rero ikaba ariyo ntandaro cyangwa se ikaba ariyo mvo ituma ikiza ca kolera kibandanya kwibonekeza, na cyane ko murabizi ko hari n'ikena ry'amazi meza mu Burundi, aho rero abanyagihugu usanga bajya kuvoma amazi iyo mu migezi itemba nko mu nzuzi, kandi iyo migezi ikaba iba irimwo imicafu, bityo rero umuryango uyakoresheje ugaca uhura n'ibyo bibazo byo kwadukanwa n'izo ndwara zituruka ku isuku rike. Nimuje kandi umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye mu kiganiro yagiranye n'inama nkenguzamateka ndetse n'inama nshingamateka yagabishije avuga ko kuri ubu ngubu ikibazo kijanye n'amazi meza na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura bo bagiye kugitorera umuti, aho bagiye gushira ko amavomero rusange nk'abizwi nka forage kugira ngo bizofashe abanyagihugu kubasahiriza babone amazi meza.
Izo rero nizo ngingo nkuru zari zigize amakuru yacu twego turabashikiriza muri iyi saha. Reka mbabare ko tubaye dusozera ingaha tuza gusubira mu makuru araza kubagezeko. Gusa mwibuke gufyonda suivre partage ndetse na zabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru y'ibiganiro vya misi yose turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri nomonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudeni Isange TV. Echene ibashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rashimire mwese mwari ko murugurira muri jya inino hatandukanye mu bisagara bitandukanye mazona atandukanye. Tuze gusubira mu makuru yacu araza kuba agezwe ko amakuru yacu yo nagasaga.